murazi yuko itongo n'andi matungo ni ibintu by'inkoramutima ku miryango yose. Bisigura ko rero habaho kuja inama imbere y'uko yemera iki canke kiriki. Nta bwoba rero buhari kuko kwitare hari abazovuga bati umuvyeyi yemeye ibitari ivyo, kuko ntaza atabimenyeshejwe. Noneho twababwiye yuko n'imbere yo kuja ku kivi haba harabaye kubimenyesha mu muryango, bakaba babizi, abana baba babizi, umuvyeyi ababizi. Ukuntu dukora muri severe, abantu baganira, abajejwe intwaro bamariho bari, sinzi yuko vyotuma mu by'ukuri haba mwene ayo maka yo guhamuka. Mu gihe nabo bayo maka yo guhamuka, ni uko abo bavyeyi boba ari fo, boba babyifashemo nabi, ntibashobore gutegura abo bana babo, abo buzukuru babo, bisa naho birinda birunduka bagahabaruka. N'ingingo dufata tubanza kuraba icyo novuga inkurikizi iyo ngingo igiye kuzofata, nabyo turabiganira ati mbega ingingo ntiramufasha inkurikizi yayo ni iyihe, kuko twebwe dukora kugira ngo abantu bashobore kunywana, abantu bashobore kubana neza. Muca mwumva rero yuko iyo bishyitse ko turinda kugera ku rugero rwo gufata ingingo, nuko abantu babyanse ko bumvikana. Hari uwavuze ati mbega nimwasanga mwarihenze hakaba haciye igihe kinini n'ingingo zitunguruzwa bizoca bigenda gute? Muravyumva ibiganiro biganiye, abantu bazoganira hanyuma bagire ico bashitseko, bishitse bagasanga harabaye uwenda ku mpande zose, bazosubira hamwe bayaga. Mugabo muca mwumva yuko leta mu gushaka yuko ingingo zifatwa n'ingingo zica zija mu ngiro, ni ukugira ngo bakoreho vya bimwe yababwira yabo manevre dilatoire, abantu bakume bacuragizanya. Nagira guhumuriza abarundi bose ko umugwi severe atawo uzorenganya. Ukuri konyene niko mucamanza mu ngingo severe izofata, ukuri konyene niwo muco, ukuri konyene niko guca urubanza. Ariko abanga ukuri bizobagora, mugabo bizogora bagahaririza ukuri n'ingingo z'umugwi severe. Inzego z'igihugu zizohaguruka zibabaze igituma bagarariza ingingo z'igihugu, ingingo z'ukuri zirondera ko abarundi bohanagura amarira ajanye cane cane n'abakomerekejwe n'ubwimo n'ubwicanyi iyo caciye.